gusubira kw'ishure maze imyaka 4 no imyaka 5 uri kurakora canke harimwo na wa mwaka umwe uri muhira harimo na wa mwaka umwe nari muhira ubuzima buranka ndaheba ishure yego maze guheba ishure nca niyumvira ukuntu nomanuka i Bujumbura kugira ndondera amafaranga amasubire kw'ishure wakabura ntikaboneke ni mama w'umuntu ariko narahasanze abavyeyi yego narashitse mu gisagara ndaronka umuvyeyi nje kumukorera kumurerera abana sinzi ukuntu Yes, reka tubaye kaze mwebwe mwese mukurikiranye Kiyago TV show. Aho n'umunsi twagiriwe iteka idasanzwe ryo kwakira umwigeme akaba yitwa Janine. Karibu Jane, turaguhaye kaze. Meze neza. Yego, ndashima. Urasa neza cyane. Murakoze. Amakuru yawe, amakuru y'imisi biraza. Yego, turashima Imana ko biri kose. Okay, Janine no muntu ki? Janine no mwigeme. Okay. Numigeme aba muri Kisagara murabibona namwe kaba akora ngaha ahanye muri HDGT muri Hall Design. Okay, akaba ari umu informaticien. Akaba ari informaticien. Ko bitoroshe. Donc ikintu tutamenyereye ku bakobwa kubona tumenyereye kenshi abari domaine y'abahungu. Yego. Bivyakugendeye gute bisange mwo mwuga? Yo ewe ndabikunze ndabikunze kandi n'ubu ndacyabikunda cyane. Okay. Jani wisanze gute mu gisagara ca Bujumbura? Kushika ngaha mu gisagara ca Bujumbura byari byoroshe. Sinzi nuko mutabimbagije sanzwe mvuka mu ntara ya Ruyigi. Naramanutse ngaha Bujumbura manuka mu bintu bitari byoroshe cyane. Hajya ni hatari ngo sinzi. Ukuntu vyagenze ubuzima ntibwari bworoshe cyane naraciye ku ishure ndiga mu wa mbere shitse mu w'icumi ubuzima buranka ndaheba ishure maze guheba ishure nca niyumvira ukuntu nomanuka i Bujumbura kugira ndondera amafaranga amasubire ku ishure maze kumanuka naramanutse muri Kisagara yego hajya bakunze kuvuga ngo wakabura ntikaboneke ni mama w'umuntu ariko narahasanze abavyeyi yego narashitse mu Kisagara ndaronka umuvyeyi nje kumukorera kumurerera abana sinzi ukuntu nabaye bukinisha abana ko ndabakinisha tuvugana turirimba arumva ati urya muntu yoba yaraciye ku ishure kuko nabayigisha turirimbo tw'igifaransa yego carambwira ati wewe warahagiye ku ishure ndabanza ndamwankira aransubirisha arambaza mu nyuma ndamwemerera carambwira ati subira ku ishure wige navyumva umengano gufyina ariko nahavuye mbona yuko yambereye umuvyeyi mwiza arambera mama naciye subira ku ishure ndiga ndaheza ubu unye naciye mpindura niga informatique ariyo mpamvu umvise ndi umu informaticien yego ndiga ubu ndafise akazi cyampa akazi nyamumama umva ubu bimeze neza nta kibazo. Jani none dusubiye inyuma gatoyi donc ukiva ku ishuri mu mwaka w'icumi donc haba ikibazo c'uburyo nta bavyeyi bari bahari bakurikira hari habaye iki kubisanzwe kugira ngo wisange wafashe decision gusubira yo kuza mu gisagara gukora? Okay, murakoze. Ubundi bwobwo abavyeyi bose nari ndabafise. Ariko haba ikibazo c'ubukene amafaranga y'ishure twari tukiriha amafaranga. Amafaranga arabura cyamba ngombwa yo kwicara muhira. No. Wasubiye inyuma ku ishuri inyuma y'igihe kingana gute? Amafaranga akibura no wacubona gusubira ku ishuri canke waramanjura guma ruguru urarima ufasha abavyeyi hama munyumuraza? No. Ubundi bwobwo noba namaze nk'umwaka umwe muhira ndiyumvira mbona ubuzima bwo muhira ntabwo ndi gushobora candarondeza ukuntu noshika i Bujumbura maze gushika kumanuka i Bujumbura rero niko kuza ndahura n'Imana bigenda neza ariko ubundi nkiza nari nzi yuko nje gukora ndondera amafaranga ninayaronka cesubira ku ishure nze ndirihira
ariko naciye ndonka uwundi ashobora kubifashamo. Ukimara kwiyumvira kumanuka abavyeyi kenshi ndabizi neza ugiye kumubwira ico kintu, hari ukuntu umuvyeyi hari ukuntu basanzwe bazi mu gisagara ca Bujumbura ukuntu abakobwa bashitseyo babimeze hasa ari bisamaza vyinshi, ntabwo mama canke papa yigeze yumva baragushigikiye kumanuka vyoroshe? Murakoze. Ntibashigikiye kumanuka vyoroshe, ahubwo narababeshe. Ndababesha kubera niga mu marise, ndababesha ko ngiye kuramutsa umugenzi wanje nzoca ngaruka nko mu ndwi zibiri nanje Bujumbura. Niyo mpamvu ntivyaboroheye, ariko narababeshe bagiye kumva nisanze ndi Bujumbura batabizi, bari bazi bo uko ndi Gitega. Hama iyo mwicaye muko muravuganya n'abavyeyi n'ubwo ubushobozi bwawe bwansi, muko muraganira n'abavyeyi ukababwira ati mama urabona byanse ko nsubira ku ishuri, mu mutima wabo bumva bavuga iki? Wumva bafise ibyizigiro nubwo byaye byaransi, bafise ibyizigiro ko uzo havura bikunda ugasubira ku ishuri? Nta vyizigiro bari bafise, kuko bobo vision bavuga ati ko vyase ko tubandanya tukurira uje ku ishuri, niwicare muhira turime hamwe twese. Yego. Hamubona kumanuka uraza mu gisagara, uguhura n'umumama mwiza aragufasha gusubiza ku ishuri. Hari haheze igihe kingana gute? Inyuma y'umwaka umwe niho usubiye ku ishuri? Ni ukuvuga naramaze umwaka wa mbere ndi muhira, ca ndamanuka i Bujumbura. Nagiye gusubira ku ishure maze imyaka 5 imyaka 5. Uriko urakora canke harimwo na wa mwaka umwe uri muhira? Harimo na wa mwaka umwe nari muhira. Uwo mama wamukoreye imyaka 4 yose hamabona kugusubiza ku ishuri. Jani, tubwire, hari ukuntu abakobwa baje mu bwo buryo bamanutse mu iyo nzira kenshi badashobora gusubira ku ishuri, bavuga ati oya reka turondera amafaranga kubera ko imyaka yarabaye myinshi uvuye ku ishuri, umva ko abantu mwiganye bari bamaze guheza batanguye na kaminuza. We vyakoroheye gute kugira wumve ko vyoroshe cane gusubira ku ishuri inyuma y'iyo myaka yose? Mugera maze no kugafata ukura ku mafaranga, vyakugendeye gute, vyakoroheye gute? Ntivyanyoroheye guko akibimbwira naranamwankiye, ndamubwira oya je ndakuze sinosubira ku ishuri. Ndamwankira aramforusa, ndamubwira oya ntibikunda jewe ndakuze. Arambwira ati zogenda wige privé, aha muri privé uzosanga yaba gusumba nagusumba, izokoroha neza. Kandi vyaragenze neza guko umwaka wa mbere nje nabo wa mbere, umwaka ugira kabiri narabitoye, ahubwo byaranamutangaje cyane. Ukimara gushikayo usanga kwa kundi yabikubwira niko vyari bimeze? Usanga rero bakuruta, wumva rero uragize na courage zo kubandanya wiga. Ubwa mbere twiganire, ukimara kubwira mama na papa kuri mu gisagara ca Bujumbura bakumva ko wakusubiye ku ishuri, bavyakiye gute? Bamaze kumva ko nasubiye ku ishuri ntibavyakiriye neza, kuko ubwa mbere ijya misi nakora narabaha amafaranga. Ako kanda wararungikira amahera, none umwana asubiye ku ishuri nta mafaranga tuzosa kuronka. Ntibigeze babitahura, ahubwo bo biyumvira yuko shatse kubima amafaranga. Noba ari kindi kintu ngoma ndayakoresha shatse kubima amafaranga. Ntibigeze banavyemera ko nasubiye ku ishuri. Kugira bavyemera nuko haje musaza wanje tuvukana aje kundamutsa, arabibona neza ko ndi ku ishure, amara agenda arabahumuriza ati burya ari ku ishure, ivyo yavuze ntibabeshe. Nivyo vyarumvikana ko umuvyeyi yamaze kuza arabona amafaranga buri kwezi aduga, mu nyuma akabona nta kironka, umuvyeyi ategerezwa kumvikana ati oya ngikunda ko asubira ku ishuri. Ariko mu nyuma ukimara kubona warabonye ko bavyakiye neza, barabinezerererwa. Nirihe jambo wumva bafise ko mama yagusubije ku ishuri wumva bavuga? Ubundi bakivyumva umusaza nje yababwiye ati burya nivyo ari ku ishuri, ntibasobanukiwe. Barimvira uwo muntu yamushize ku ishuri, natwe bw'ubwacu vyari vyansi, amusubiza ku ishuri atamuzi. Uwo muvyeyi dukwiye kumukurikirana tukaja kumuraba. Ariko ntivyabaye, ntivyakunze ko banahashika guko
bwa mbere twabaye turi kumwe n'abavyeyi twese mugabo mu nyuma umuvyeyi yarabishoboye gushika ino vyahavuye vyanka caritaba Imana ntihavuye yashika ino uhasigaye nawe sinibaza ko bizomworohera kuhashika ariko barashimiye cyane umumama cyane kandi cyane. Okay, akajambo wobwira umumama yagufashije umushimira urumva ubundi bwo gukuno noyivuga sinumume ko noyivugira ngaha kuko nta kintu na kimwe novuga kivuye mu kanwa kiwanje novuga ngo ndiko ndamushimira nta nicyo mbona nomukorera ahubwo Imana gusa ni Imana ndamusabira Imana imuhezagire azabandanye afise umutima wo gufasha abandi. Yego Imana imumugisha. Turashimiye cyane umumama tuyifatanije na Janine gushimira umumama yasubije Janine ku ishuri. Tunasaba abandi bamama dukurikiranye ko bagafasha ubwo gwaruka gwavuye ku ishuri utavyanse ariko kubera ubuzima bubi bakabasubiza ku ishuri. Nibaze ko umumama yakoze igikorwa cyo gusubiza Janine ku ishuri yakoze igikorwa kidasanzwe. Hari igihe ukora igikorwa ugakorera igikorwa ukibazana ikintu gisanzwe ahubwo usanga ufashije umuryango kuko nk'ubu Janine arafise akazi arakora umumama Imana yakoresheje akabasha kubumbura ibiganza agakora yabashije gufasha umuryango wose wa Janine. Sivyo ga Janine n'umusura akora kandi mama aragira icyaronse buri kwezi akaryoherwa amererwa neza. Ahantu turi twahashikanywe n'abandi badufasha ibiganza rero tubeho hari abantu banezerewe ku bwacu n'umunsi Janine aba yanezerewe kubera ko umumama hari umumama yana yakoresheje akabasha kumufasha ikiganza akamuzamura akamugezaho n'umunsi ageze. Rero tunamushimira cyane turabizi ko aza gukurikirana Janine tunamushimira cyane ahari Imana imuhumugisha abandi bavyeyi bagira umutima bafashe ugwaruka barasubize ku ishuri babashe kwiga. Ntabwo Imana izigereza imanuke mu ijuru iraje ngo ifate kuko wa muntu ariko je nawe Imana yadukeneye kugira ngo turekure ibiganza dufashe wa muntu ari hasi tumuzamure. Uwo muntu ari pembeni yawe ari iruhande yawe wumve ko ari ishingano zawe kumufasha kuko arindiriye we. Hari abantu bategereje kuva hasi ariko twabigizemo uruhara. Ijambo wobwira abakobwa bamaze igihe kinini baravuye ku ishuri ariko bakumva badashaka gusubira ku ishuri kubera imyaka canke no gufata ku mafaranga. Nibaza ko bitakoroheye cyane kureka ishuri ngo ugiye gufata uzi ko buri kwezi wari ufata nk'ibihumbi 50 canke 70 ahubwira ko kuja ku ishuri atawuzoronka akugiye kuronka ubumenyi. Ijambo batekera ni ryahe? Je ngerageje kuvuga ku ruhande rwanje kuri cyo waruvuze je vyaranyoroheye kubera iki yabaye yambereye umuvyeyi akomeye. Muri make sinovuga ngo namusanze Bujumbura novuga ati twaramanukanye kuko ntaca tankorera. Nari kwiyumvira ngo ntibizonyorohera kubera ngiyeyo kw'ishure ntazosubira kuronka ya mafaranga ariko kirya kintu cyose naronka jewe ndiko ndakora mpembwa nigurira yarakinguriye. Ariko ngarutse ku bandi bahevye ishure bumva yuko bafise imyaka nk'iyo nari ifise batosubira kw'ishure biracyakunda biracyashoboka ko busubira uzoronka umufasha vraiment azogende birakunda kuko ntari nzi yuko atani ikintu nakimwe nzotora mu ishure mwana naratangaye shitse mu ishure nkicara mu ishure mu bandi bana bakatubaza ikibazo nkasanga nagitoye nkaza gusanga ndi wa mbere mu banyeshure bari 70 sanganije ndi wa mbere mu ishure. Biracyakunda bazogende uzogirirwa ubuntu akaronka ku kuboko kwahezagiwe na rose ntazokwanka ngo agararize azogende yige vraiment biracyashoboka. Jane turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Wakoze kuduha umwanya wawe no kuduha inahe yawe. Ego hama tunasaba abantu bose bakwa dukurikirana bagire subscribe bagire na canke bagire s'abonner ugire inahe ya Janine bashe gukwigwa hose. Murakoze cyane. Murakoze. Ego.